Isangwa amahoro nshuti mukunzi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'ubutungane, hoba mu gisata c'indero, hoba mu gisata c'agateka ka zina muntu, hoba mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, hoba mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi biba biriko biravurwa mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu ya kure. Nonyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure kandi bikagushikira mu ba mbere ku gihe. Ano makuru nunyemerere nyatangurire kuri iyi nkuru itari nziza ivuga ko umukuru w'urwaruka rw'imbonerakure za CNDD FDD yahunze inyuma yo kwica umwana w'umuhungu akiri muto. Uwo mukuru w'imbonerakure yitwa Nkurunziza Jean Marie, akaba avuka ku mutumba Nyakibingo zone Rushubije komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Nayo Nihinduka Ezekiel akaba ari we mwana yasezeye isi y'abazima hirya y'ejo igenekerezo rya 24 Mukakaro 2023. Uyo mwana Ezekiel akaba yari afise imyaka 14 y'amavuko. Se wiwe amuvyara akaba yitwa Rwasa Koromani, nayo nyina wiwe akitwa Kanziza Esperance. Bose bakaba basanzwe baba kuri uwo mutumba wa Nyakibingo. Nk'uko amakuru twaronse abivuga, uwo mwana yapfiriye ku bitaro bikuru vy'intara ya Kirundo, Hôpital de Kirundo, aho yariko aravurirwa kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Mukakaro 2023. Ayo makuru nyene akaba yemeza ko uwo mwana yatwawe aho kuri ivyo bitaro inyuma yo guhuragurwa amahiri na Nkurunziza Jean Marie asanzwe ari we mukuru w'urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi kuri uwo mutumba Nyakibingo wa komine Ntega. Ku bw'ayo makuru, intandaro ya vyose ku munsi wa gatandatu, uwo mwana Nihinduka Ezekiel ngo yariko yenena ku modoka, ivyo benshi bita kudunyura. Bugingo yarururutse niho yaca afatwa na wa mukuru w'imbonerakure ari we yitwa Nkurunziza Jean Marie. Ubwo nyene haca atangura kumuhuragura amahiri, bikavurwa ko yamukubita buyoka inkoni zo gupfa. Muri ako kanya ngo nta muntu n'umwe yari yemerewe kwegera ngo atabare uwo mwana, nk'uko bivurwa n'ababibonye bayazi n'umumenyeshamakuru wa radiyo Haguruka King Blaise Iranzi, hari nawe dukesha iyi nkuru. Amakuru dufise akaba abandanya yemeza ko iyo mbonerakure imaze kubona wa mwana Ezekiel aremvye, ngo yaciye yigira muhira ataco yinona. Mu nyuma abavyeyi b'uwo mwana ndetse n'ababanyi ngo ntako batakoze mu gutabaza mu batware, guhera ku mukuru w'umutumba Nyakibingo ari we yitwa Nsabimana Dionise, basaba ko iyo mbonerakure ihagarikwa, ariko akaba ata nyishu bigeze bahabwa. Abavyeyi baratabaje no kuri musitanteri w'iyo komine ya Ntega Mbazabugabo Pierre Karaveri, ariko aho hose ngo nta nyishu yo guhagarika iyo mbonerakure bigeze bahabwa. Inyishu bahabwa babwirwa ngo banza muvuze umwana akire, ibindi tuzobijamwo mu nyuma. Iyo niyo nyishu musitanteri yahaye umuryango wa Ezekiel Ntihinduka. Hirya y'ejo haheze kw'igenekerezo rya 24 Mukakaro 2023 mu masaha y'imbere y'umutaga, bimaze kumenyekana ko uwo mwana Ezekiel yitavye Imana, yambonerakure Jean Marie Nkurunziza yaciye iyanyaga. Amakuru twaronse akaba yemeza ko iyo mbonerakure yaciye inyegezwa n'abategetsi harimwo umukuru w'umutumba, bakaba bagiye kumuhungisha ahantu hatarashobora kumenyekana. Abanyagihugu baho mu Kirundo twashoboye kuyaga, agashavu kakaba ari kenshi kuko izo mbonerakure aho mu Kirundo zidasiba guhohotera abanyagihugu ariko ntizigere zihanwa. Bakaba basaba ko abategetsi bo hejuru bofasha kugira iyo mbonerakure irengutswe imbere y'ubutungane. Nayo abandi bavuga ko ibiriko bikorwa n'abategetsi ba CNDD FDD mu kuguma bakingira ikibabi inkozi z'ikibi atakabuza bizokwega akarambaraye mu gihugu c'Uburundi, kuko abanyagihugu bashobora gutangura kwihanira.
Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mu gihugu ca Tanzania ngo hari urudandazwa rw'abana b'abakobwa mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Haribonekeza ivyadutse vyo kudandaza abakobwa bakiri bato mu makambi ya Tanzania. Ababikorerwa cane ni abatarashikana imyaka 18, bajanwa cane cane mu bisagara vya Mwanza, Arusha na Dar es Salaam. Igipolisi coba kibiri inyuma nk'uko biboneka mu matohoza. SOS Media Burundi yegeranyije amakuru ateye ubwoba. Chantal izina ryahinduwe, ni umwigeme buca kwiza imyaka 17, aba muri zone ya gatanu. Tukaba tutavuze ikirwati n'inomero y'inzu, twabiretse kubera imvo z'umutekano. Nagiye ngira nkwiza imyaka 15, namazeyo umwaka n'igice. Bari banyemereye akazi ka memba nshameba ishure. Abavyeyi banje ntibari bazi iyo nari. Niko abivuga ko yari i Mwanza. Avuga ko yumiwe asanze akazi bamubariye hatariko aje gukora. Nategerezwa gukora akazi ko mu nzu nkaraba abana. Icantangaje nakoreshejwe mu bushurashuzi. Nategerezwa kuryamana n'abagabo 3 canke 4 ku munsi. Umugore yabinkoresha atanduza, yampa ibihumbi 3 canke 4 vy'amashiringi, ni ukuvuga $1.5 ngo nje kugura udutambara two mu butinyanka, mu gihe umugabo umwe yamuriha ibihumbi 20 gushika ku bihumbi 30, ni ukuvuga amanyamerika 8 gushika kuri 12 canke arenga, mu gihe yashimishijwe n'ivyo ndamukoreye. Ivyo bivugwa n'umukobwa akiri muto arira. Urwo rudandazwa rwoba rwakozwe ku bakobwa 100 bo mu makambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu, kandi vyaba biteguye cane. Uwufise amakuru neza yemeza ko hari umugwi w'abagore b'abarundikazi ukora abana n'abatanzaniyakazi muri iyo dosiye. Uwo mugwi uraba mw'ikambi abakobwa beza kandi batavyibushe. Barabahendahenda bakabemerera akazi kabahemba bazokora, vyose bikaba mw'ibanga ntangere, bagasohoka ikambi batanabwiye abavyeyi babo. Uwo mugwi ubaraza mu makambi, mu nyuma bagaca bajanwa mu bisagara. Ivyo ni ibivurwa n'uw'umutware yagerageje kudoma urutoke kuri urwo rudandazwa bikamunanira. Ibisagara bajamwo ni Mwanza kiri mu bumanuko bw'ikiyaga Victoria, Arusha iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Tanzania, hamwe na Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Abo bakobwa bashikirizwa abagore b'Abatanzania baba bakose amazu, abagabo bakaza kubashurashuza bahaye amahera nyabagore, nk'uko bivugwa n'abaduhaye amakuru. Jewe n'abana n'abandi bakobwa 5 b'abarundikazi sinarinzi iyo bazananye. Mu nyuma twasanze twese twaciye mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Uko akaba ariko Chantal avuga, aryoherwa no kubona yagarutse nk'uko avyivugira. Igihe Chantal yaburwa, umuryango wiwe wari warondeye hose, barituye igipolisi naco kigira amatohoza adashika. Uwo mwana agarutse, uwo muryango warituye igipolisi kugira bagihe amakuru yose avyerekeye. Uwo muryango ukaba uvuga ko inyishu wahawe n'igipolisi yawutangaje. Inyishu baduhaye yaratwumije. Batubwiye ko twomujana ku muhinga w'ivy'inyifato, tukanagira ibipimo tukaraba ko atabirwara yanduye mu gihe yari muri ayo mabi. Nta na kimwe bavuze ku matohoza canke kudoma urutoke ku babivugwamwo. Ivyo vyerekana ko kibifisemwo uruhara nk'uko inshuti za Chantal zibivuga. Ivyo ntawoshoka abihakana kubw'abarongoye abandi. Twarakwirikiranye ivyo bintu, turadoma urutoke kubo dukeka ko babirimwo. Igipolisi kiragira amatohoza adahera. Abapolisi biraboneka ko barya ibiturire iyo bariko barakwirikirana iyo dosiye. Natwe twaratewe ubwoba duhava turaheba kubandanya. Ivyo bikavugwa n'uwahoze arongoye ikirwati ca Nduta. Amakuba abo bakobwa bagurishwa bari mw'ikambi ya Nduta bacamwo ntavugwa. Indwara zitandukanye zirimwo sida, indwara zo mu gitsina, imbanyi z'indaro, gusinzikazwa mu gufatwa ku nguvu, kwicwa, guterwa ubwoba n'ibindi. Biri muri vyinshi Chantal adondagura. Akaba avuga ko yafashijwe n'umupasitori w'i Mwanza yamurihiye inahuri imusubiza mw'ikambi.
narashoboye kuva muri uko kuzimu mugabo hari abakobwa baruhira kumenyera kubera baronka ivyo kurya n'ivyo kunywa n'amashiringi makeya yo kugura utwo bisiga kubera ko mw'ikamba ataco baba bafise uko akaba ariko avuga kandi ngo abo bakobwa ngo barakeneye gutabarwa igitigiri c'abakobwa bagurishijwe ntikizwi mugabo ngo boba bashika 100 kandi bimaze imyaka irenga 2 biba womenya ko Tanzania irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 126 n'amajana 600